kwerekeza amashimo yanje y'umwihariko kuri nyakubahwa nyinicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste NDAYISHIMIYE bene umutambukanye wiwe dukunze kwita mama mugira neza Angeline NDAYISHIMIYE. Mu bihe bitoroshe byafashe umwanya amafagitire yagiye aba aremereye cyane. Abo babyeyi barumvise ikibazo bahitamwo kuduserukako. Biyemeje kuriha uburyo bwari busigaye kugira ngo bikunde bandeke nsohoke mu bitaro nanje ntahe mu rugo. Nyakubahwa Perezida n'umutambukanyi wanyu, sinoronka amajambo aremereye nokoresha uno munsi mu kubashimira cyangwa ngo sigure uburemere bw'igikorwa mwankoreye. Gusa igikorwa cyanyu ntabwo cyari cyo kwishura fagitire gusa. Igikorwa cyanyu gitumye nsubira kubonana n'umuryango wanje. Igikorwa cyanyu gitumye nsubira mu rugo. Igikorwa cyanyu cyansubije icyizere ko no muri kazoza nzobaho. Ibya binavuga ngo amasozi y'umugabo atemba ajya mu nda. Ukuntu Benturo yaramerewe naramaze nk'iminota 30 nabaye ikirurume ntavuga. Amajambo yaheze yakamye. Mugabo no musi ko natuje ngaha kugira ngo twigine intsinzi y'Imana kwikira rya Benturo. Nsaba umuntu wese akoma amashikwe ababishobora. Ego abaganga mwari gukora mugabo atakiganza cy'Imana ntibyari gukunda. Mwambaye ishapure mu mpamvu banyita bishop. Hanyuma ujya turahura kenshi kandi ndizera yuko n'Imana yamukoresheje. Hambavu y'ibyo rero Benturo ambwiye ati amajambo make duse bazanye screenshot ya video yawe wafatanyije Benturo na première dame. Uyu muntu acarambaza uyu muririmbyi uramuzi n'umuntu ari sérieux hari ikintu umuntu yomukorako. Ibyo nishyuye sindabizi ntavyo mvuga umugabo ni inyishu y'uno munsi nyene bisigura ko Imana yakoresheje abantu benshi mu buryo bwinshi ku bwa Benturo ibintu bikinisha. Tuko turaho imyaka ya bonus umuracho kuva ngaha ngo fyengo yagiye byiza no kuja heza mwijuru. Kubw'ibyo rero dufise umujamo w'abajeune babivuze ntubisubirako mugabo n'umujamo w'abajeune bari ku murongo batumbereye bari ku murongo batajagaraye. Habaye akajagare muri desordre d'Imana nkora. Narashize ko post ndavuga ati bibaye ngombwa ko ngenda ndabivuze. Mu nyuma naje gusanga hari ababifashe ukundi birumvikana kuko ijambo kugenda bisigura byinshi. Nkaje nsanzwe ngwaye benshi bibaza ko ari urupfu, ariko ndazi kandi ndizera ko mumbona ngaha abari biyumviriye gucyo bahumure, ahubwo uko kugenda ashobora kuba ari ijambo ry'amahoro kuko uno munsi igenekerezo rya 22 Nyandagaro umwaka wa 2026 twagiriwe amahirwe inyuma y'amezi 2 yo gushobora gusohogwa ibitaro. Ntibyari byoroshe ariko rwabaye urugamba rukomeye, mwashizemo inguvu umwe wese ku ruhande rwiwe kugira ngo bishobore gukunda. Rero mvuze kugenda no gusezera hano hanyuma nanje nkataha mu rugo. Mfise umwanya muraza kunyihanganira ariko naho byonsaba
iminsi n'imyaka kugira ngo nshime no bikora, ariko ndaza kugerageza kuvunagura gato kugira ngo nshime byimva mutima abantu twabanye bambaye hafi muri kino gihe kitoroshe naciyemo. Bashinganahe, bapfasoni, bagenzi, bene wacu, bashiki bacu, tugira amagara meza no gufatana mu nda n'iterambere mu gihugu cacu. Kuri mwebwe mwese mutigeze mumva iruhande, uno munsi w'igenekerezo rya 22 Nyandagaro mwaka wa 2026 ni umunsi ntibagiranwa. Inyuma y'amezi 2 ndi ku musego w'igitanda c'ibitaro, inyuma y'amezi 2 y'uburibwe, amezi 2 y'ubwoba, yo kwihebura rimwe na rimwe, gutakaza icizere, Imana mushobora byose yanteye iteka uno munsi yo gusohoka ibi bitaro nanje nkaja mu rugo. Mpagaze imbere yanyu n'umutima wuzuye ibigumbagumba cyane n'amashimwe menshi. Imbere ya byose ndashimira Imana mushobora byose yampaye ingufu zo guca muri bino bihe bitoroshe. Niwe yangumije mu buzima naho bitari byoroshe, igihe abana b'abantu batari bazi ico gukora, ariko Imana ntiyigeze intererana. Ndashobora kuvuga uno munsi ishize amanga mvuga nti gushika kuri uno munsi ikubw'Imana. Imana yampaye ubuzima, si ibyo gusa, Imana abantu badasanzwe muri no rugendo. Ku bantu bose bambaye hafi kuva mu ntango ya bino byago, ndavuze nti mwarakoze. Muri mwebwe mwarungitse uburyo bw'amafaranga bivanye n'amikoro mufise, kuri mwebwe mwantabarije, kuri mwebwe mwansengeye, no kuri namwe mwangendeye, no kuri mwebwe mwaneye intege mu kunyandikira utumesaje, mu kunterefona, namwe ndavuze ati mwarakoze cyane. Bamwe batanze byinshi bafise, abandi batanga bike bafise, ariko imbere y'Imana igikorwa cyose gifise agaciro kanini. Mwanyeretse ko umuntu ashobora kugwa, ariko adashobora kuguma hasi wenyine mu gihe bagenzi biwe bahisemo kumubyura. Igihe nari ngwaye nta buryo nari mfise bwo kuriha facture, ariko muri byo nari mfise by'agaciro, nari mfise abantu batantererana, yaba umukene cyangwa umutunzi, umubanyi cyangwa uwa kure, uwuzwi cyangwa atazwi, aho uri hose ndakubwiye ati warakoze. Nashaka kwerekeza amashimo yanje y'umwihariko kuri nyakubahwa nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye, bene umutambukanye wiwe dukunze kwita mama mugira neza Angeline Ndayishimiye. Mu bihe bitoroshe byafashe umwanya, amafagitire yagiye aba
aremereye cyane. Abo babyeyi barumvise ikibazo bahitamwo kuduserukako. Biyemeje kuriha uburyo bwari busigaye kugira ngo bikunde bandeke nsohoke mu bitaro nanje ntahe mu rugo. Nyakubahwa Perezida n'umutambukanyi wanyu, sinoronka amajambo aremereye nokoresha uno munsi mu kubashimira canke ngo sigure uburemere bw'igikorwa mwankoreye. Gusa igikorwa cyanyu ntabwo cyari cyo kwishura facture gusa. Igikorwa cyanyu gitumye nsubira kubonana n'umuryango wanje. Igikorwa cyanyu gitumye nsubira mu rugo. Igikorwa cyanyu cyansubije icizere ko no muri kazoza nzobaho. Imana ihezagire yongere ibarinde, ibahe inguvu zo kubandanya gukorera igihugu n'abene gihugu. Ndashimira by'imvamutima ibitaro, Centre Thérapeutique African Green, abaganga bose bankurikiranye muri ano mezi yose, abaganga, abaforoma, nawe wansunitse ndi kugakinga. Mwarakoze kubwo kwihangana kwanyu. Turibuka ko kandi turazirikana ko n'ibitaro byagize umutima ugufasha mu buryo, aho badutezuriye kuri facture kuva mu ntango y'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi kuri facture. Nabo twabakomera amashi. Uyu munsi ndatashe mu rugo. Sintashe n'utwanje gusa, ahubwo nahanye ubumenyi bushasha mu buzima bwanje. Ndatahuye ko ingwara ishobora kuguca intege z'umubiri, ariko urukundo rw'abandi rushobora kuguha imbaraga zo kubandanya. Naratahuye ko mu bihe bigoye Imana ikoresha abantu nk'abamarayika baza kwishura ibibazo uburimo. Ikindi natahuye nuko ubuzima ari impano y'Imana. Kuri mwese mwamfashije no mu mugongo muri ino bihe, ndabasaba ikintu kimwe gusa: kubandanya mu nsengero. Urugamba rw'ubuvuzi rushobora kuba rufashe iyindi ntambwe ishimishije, ariko haracyari urundi rugendo rwo kwisuganya no kwiyubaka bushasha. Sinzokwibagira ibyo mwankoreye, n'ubu mubandanya no kunkorera. Kubampaye amafaranga, merci. Kubampaye umwanya, merci. Kubansengeye, merci. Kubizeye ko nzokira, merci. Kubiyumvira ko ntazoshika uno munsi nabo, ni mu ndabe, ndi muzima. Hapana ko urugendo rwari rworoshe, ariko kubera Imana yabimfashije kandi n'abantu banse kuntererana. Imana irihe igikorwa mwakoze ibihetangabo indwi. Imana ihezagire kandi imiryango yanyu. Niba umunsi umwe bizosaba cyangwa bikaba ngombwa ko ngira
ukeneye nk'ibyo nakorewe ndi tayari kuzobikora. Uno munsi sindababwiye merci gusa, ahubwo ndababwiye ko mwanditse amateka mu buzima bwanje, mwanditswe mu kurokora ubuzima bwanje, mwanditswe mu kunsubiza mu rugo. Imana ibahezagire, ihezagire n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Murakoze. Nyuma yo gushima, inyuma murabona yuko hari amajambo yanditse, ndazi muraza kuyakwega, murayabona n'isanamu. Ubu buzima bwanyigishije yuko Imana yama idukeneye, ibyo twojamo byose, ibyo twokora byose, abo twokwiyumva ko turi bo, ubuhangange, amatitre, Imana niyo herezo kandi niyo ntango. Nayo mpamvu ashize imbere umurongo wa Bibiliya, Imigani 19 umurongo wa 17. Umuntu wese afise icyo yakoze yemera aritaba umuhamagaro wiwe mu kwita ku magara yanje, asoma ujya murongo. Ubugirira akagongwe umugogwa. Abaguranye uhoraho kandi ukugira neza kwiwe azobimwishura. Rero umuntu wese afise icyo yakoze yumve ko yaguranye uhoraho, kandi uhoraho azobimusubiza. Ndafise témoignage naronse uwo munsi, narashoboye no gukorora amosozi, nariko ndaribwa cyane, ariko hari umuntu yanyandikiye kwanza message. Sinzi impamvu iyo message nayibonye muri message nyinshi zariko ziraza, ngira hariho impamvu. Aranyandikira arambwira uwo muntu ati, jewe ndi mu iborero rikuru rya Bujumbura mu Mpimba. Imana yantumye, nta mahera mfise kuko nanje ubuzima bwahajya ndabuzi. Ndazi ko umuntu umuhaye 2,000 umuhaye kubaho iminsi 3, yandungikiye amahera 2,000 ambwira ati aya niyo mfise, ariko uzuyifashishe. Icyo kintu cyarankozeho cyane, kumva umuntu afunzwe yari uwo gufashwa nawe ariko arafasha. Rero gufasha ntabwo dufasha abo twamenyanye gusa. Ubuntu, ubumuntu, umuhamagaro nicyo kintu cyonyine gikenewe kugira ngo ufashe umuntu. Hazoba ari umuzungu, ari umuhindi, ari umwirabure, iyo azova hose niwe musanga ku nzira ufise icyo wamufasha, uramufasha. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ufashije ububikije ku Mana, kandi Imana izobikwishura. Rero nta majambo menshi mfise novuga, mfise n'umwanya muto, sifise ukuntu no byexprima, ariko nukuri ndavuze mwarakoze. N'ubu mbandanya mbona ukuboko kwanyu kunyereka ko Imana ihari, mbandanya ngwana, ndanasenga cyane kuko ubwanje sinishoboje, mwe mwansengeye nanje ndisengera. Amashimwe agaruke ku Mana. Amen. Kandi Imana ihezagira uwo ari we wese. Rero ndibaza ijambo tuje tugerekeza kwa nyakubahwa Dr. Umubona yaramfashije amezi yose,
yarankinze ubu mba naradadaraye ngira arabibabwira niwe muganga afise imvugo abivugamo jambo ni gwiwe. Jeni twale nova irambona numenyesha makuru w'inyuma kuri micro apana kuri kamera niyo bita la vieille école hama ndi n'umu artiste ndi n'umugenzi cyane wamenyesha makuru n'aba artiste je sinza kubaza ahubwo ngira ngaruke cyane kuri Bain turo nongera ndanashime kino gikorwa kibaye no musi nibaza ko Dr. arazi ko nama naje ngaha kenshi kwaje kwa plan naheruka ngaha itari ku 8 z'ukwezi kwindwi mfise ikibazo kidasanzwe ko Bain turo yari umutumire mu giteramo cya Cibitoke Summertime kuri dogodogo kuri rezo sociale hari ibintu byinshi nibibeshi birimo hanyuma ndashika nyuma yanje haci haza B-face narabwiye ati B-face araje ko bari gusangira stage kwari kugira ngo dushire inguvu hamwe bigira Imana Desire tumushimire cyane kuko yagize ubutabazi canke yarondeye ubufasha aciye nyaho habandi twakuturambaza Imana twakuturabwira abanaba ishitse rero ngaha Bain turo hamaze nk'amasaha 3 ibyo binavuga ngo amasozi y'umugabo atemba ajya mu nda ukuntu Bain turo yaramerewe naramaze nk'iminota 30 nabaye ikirurume ntavuga amajambo yaheze yakamye mugabo no musi ko natuje ngaha kugira ngo twigine intsinzi y'Imana kwikira rya Bain turo nsaba umuntu wese akoma amashikwe ababishobora ega abaganga mwari gukora mugabo atakiganza cy'Imana ntibyari gukunda mwambaye ishapure mu mpamvu banyita bishop hanyuma ujya turahura kenshi kandi ndizera yuko n'Imana yamukoresheje hambavu y'ibyo rero Bain turo nabwiye ati amajambo make dusenge n'Imana igihe yavuga umurongo naciye mvuga Bain turo kwa kundi yambarira birabaye byo kuko je navuye ngaha mbonye yuko Bain turo avuye ngaha azoja mu yindi si tutazi oya kumpanda bakajayo na twese tuzojayo mugabo bivana n'igihe tuzojayo rero Bain turo yabaye umuntu nta kibera ubusa hari ibintu tujamwo bitwigisha nkiri muri kaminuza niho patiri nkabona yazatubwira mu ishuri ngamagume ntagahore mugabo ntagahare hari igihe amagume yigisha kugira ngo usimbe kure rero Bain turo nari nabonye ko bizokunda nari mu masengesho n'abandi waragiye mu Cibitoke barakutubaza ego nandazi ko no musayi all media aba journaliste badi ngaha ntibazikora aba Bain turo jewe hari amahera nakuye kuri dogodogo ngomba nza kubagaburira umwe wese basi nabari cyanga ya 5 ntimugende ndaze all media ingene zimeze sivyo gakivodo hari ahantu mwaheruka biragorana rero ico nico ngombye kuvuga muraze kuronka ingene musubira inyuma kuko barayishe facture iko kaganuke ntituza kugakoresha mu turabafasha gusubira inyuma kugira mu byandike neza sivyo ahandi munamafata amakamera ama image muzobe mugororokewe n'ikaramu yandike neza ni gatoyi mugabo gato kanka mujisho ni kanka mukano uyu nawe mwita gato karakura rero ikindi naco Loven neza hari umunsi naronse message le 15 août umuntu yanyandikiye twandikirana gake yambagije ngo azana screenshot mika wubawe umu influencer bazanye screenshot ya video yawe wafatanyije Bain turo na première dame uyu muntu acarambaza uyu muririmbyi uramuzi ni umuntu ari sérieux hari ikintu umuntu yomukorako ibyo nishuye sindabizi ntavyo mvuga umugabo ni inyishu y'uno munsi nyene bisigura ko Imana yakoresheje abantu benshi mu buryo bwinshi ku bwa Bain turo ibintu bikinisha tuko turaho imyaka ya bonus umuracho kuva ngaha ngo fye ngo yagiye byiza no kuja heza mwijuru kubw'ibyo rero dufise umujamo w'aba jeune babivuze ntubisubirako umugabo n'umujamo w'aba jeune bari ku murongo batumbereye bari ku murongo batajagaraye habaye akajagare muri desordre Imana nkora
rero twige gusaba Imana ko yodufasha kuja ku murongo kugira bazokwame batwitaho. Ndi n'amakenga yuko muri message canke mu butumwa n'ishuye iyo nkavuga ati nyamara Benturo ni nanko nyene nakajagari nyene hari n'igihe Imana yagutangura karindira gato isango ikazoshika itebye. Rero muri make twishimire je no gushima numva ndemurutse numva mpimbawe numva noshimira umuntu wari wese arabaganga arabasenzi araba artiste bakoze marimikashi ko ndazera bamuravye yavuze ko ari mu 2000 avuye mu mpimba ayo n'amahera menshi gose uvuye hariya bisigura ko rero je ukwara gukenguka no gushima kandi nizera yuko nibindi nitwaguma tuja ku murongo tutajagaraye turafise inyishu ko turafise abantu batwumva batwitaho batuzikana murakoze. Ikindi kibazo turaba ariko abantu bwabo ntabwo hari bijoje inyuma baratahura ko ico kintu bagikoze ku mpamvu iyi. Rero siga ko ari ibintu byinshi abarimbi dukora abadufise ku mutima bakabibona kari ibyo bakanakanguka ariko mu nyuma bagasanga sivyo buke kiya cizere kagenda gitakara kandi si kuri jewe gusa sino mu Burundi gusa biri ku isi yose. Ariko je ku ruhande rwanje ico nize nuko byo byahindutse kuri jewe nuko ikintu citwa communication ubu ni ikintu fata au sérieux cyane. Uko rimwe umuririmbyi yari usanga posting post 3 4 ku munsi ariko naje gusanga the way ukoresha inguvu nyinshi zo gutanga message ahandi akagira igihe ukanabesha ari the way ijambo ryawe rigira inguvu nke. Cyo gituma sinzi ko munabibona akenshi nizi mbuga ubunda zitinya kuko naramaze n'igihe kinini ntashaka kuraba ku rubuga kuko ingwa nari mfise ikibazo cyo kuyumvira cyane hakwa kumera nk'umusazi kuko niyumvira ati ku myaka yanje igihe kuko je naramugwaje papa wanje imbere yo kwapfa namugwaje imyaka myinshi yampfiriye mu maboko ariko yari yambwiye ati mwana wanje uze witeho mama wawe n'abatoyi bawe. Rero mbonye mugaye ngana uku avuga ati none babandi bandagije gufasha none nije bagira bafashi nabo nta mikoro nije papa wabo. Rero ibyo bibazo byo kwiyumvira cyane kazoza ngiye kuraba ku rubuga byari kuncanganya cyane kuko ndabizi neza ko ku mbuga hatari abantu bavuga ibintu bigororotse gusa. Hari ushobora kuvuga ikintu bivanye n'ingyariye mu ijoro cyangwa itarimwo ugasanga avuze nk'ikintu kikagukomeretsa kigatuma umucika intege birenze. No mu mpanuro abaganga bambwiye ati telefone yawe yiha abandi baze barayitaba kandi mu bantu baza kukuraba hirinda abantu baza kukubwira ibyo babonye ku mbuga. Nje gituma isomo rero rikuru nakuye ahantu nuko izi mbuga zirica kandi zigakiza. Ndahamya neza yuko niba ubufasha nshobora kuba naburonse uno munsi amagara meze uku nukubera n'izo mbuga zakoze uruhara. Rero isomo naronse nuko izi mbuga iyo uzikoresheje neza ni nziza, iyo uzikoresheje nabi naho ziraguhamba. Rero namwe muzobona ihinduka kandi narababwiye yuko ujya Benturo mwari muzi yarapfuye hariho undi mushasha. Ndafise ubuhamya bwinshi sinobuvugira ngaha ariko ko Imana izo zirantiza amagara. Ndafise témoignage nyinshi fise kubona ubu nsa nk'uwiyeguriye Imana. Sinobivuga mu majambo ariko muzobibona mu bikorwa.
ndibaza ikibazo nacisha. murakoze cyane ngabo kanira nuko dusezerana nuko dusozera hariho umuntu yagumye ahoze cyane kumbure imitwe yamenyesha makuru hano kwiragongana yiyumvira ati tugire Kristo rero Naganze Kristo. jewe wavuze ngo mvuge ngo nico ndi kuri Benturo jewe nta na kimwe ndi nk'umuvandimwe jewe Benturo ubwa mbere ko nabibona nanje nabona ko ari vya bindi vy'iwacu vy'ama content bake muri mwebwe barabizi ngene biba bimeze rero niko nakomeje kuguma ndabazanya n'abagenzi baravuga nivyo twaragiye kumuraba araremvye hama nanje ubundi munsi umwe ndaza ngaha mbona koko nivyo ndibaza mwarabonye video nakoze ndiko ndarira byarambabaje je Benturo naho narinzi namumenye ngaha mu bitaro gusa nari nsanzwe nzi ko ari umuririmbyi mugabo nitwari bwahura amaso ku yandi narababaye cyane ya video ndayirungika ndagaruka kandi ngaha rero jewe uko yarameze ubwa mbere n'igihe naza nubwo ngira no naracerewe gato byari bitandukanye cyane kuko ubwa mbere yararemvye cyane je ngarutse ijya kabiri ndamwihweza ndavuga ati rero ikintu uyu muntu akeneye jewe gusa ndakunda kwiremamwe icizere navuze umuntu yarakize ikintu gusa akeneye ni abantu bamuganiriza kugira ngo agume yumva ko ari kumwe n'abantu kuko agumye wenyene abantu batamuvugisha benshi ngo bamutere inkuru avuge acaguma yiyumvira ibibazo byinshi bigatuma indwara yiwe iguma ikura canke aremba rero ndibaza mwaragiye murabona n'utu video nagenda akora turiko turaririmbana abantu baratanguye kuvuga ari karatora mitende nuko kandi jewe gihe nagarutse ubwa mbere nza yaracira amaraso cyane kandi akanababara cyane mu nda mugabo ngarutse ijya kabiri yaciriye amaraso rimwe nibyasubiye no kubabara biragabanuka buke buke icyo ni ikintu cyo gushimira Imana no musi Benturo kuba ari ngaha heme imwe muzabazima no gushimira Imana nawe nyine azoshimira Imana arabizi kuko yarameze nk'uwapfuye ariko Imana iramuzura iravuga ati sino gutwara n'ubujene bwawe aracari muto nta mugore afise nta bana afise jara arashobora kuzoronka ibibondo ivyo bibondo natwe bikazodufasha rero cyambere je ndashimiye Imana kuba ari muzima kandi twese ngaha turi bazima nongera nashimire docteur warakoze kutuvurira umuntu utazi kuko hari ibitaro bimwe ushobora kuzana umuntu ararenze bakagusubiza inyuma twe navyo dushoboye umuntu ameze uko tena watubwiye ko yaje bamuzanye atanu umuntu bari kumwe numva n'umwidondoro wiwe byarakugoye cyane kuko urumva ntiyashobora kuvuga rero warakoze Imana iguhezagire kuba waritanze ukavura umuntu utazi ukatubabarira ukamwitaho niyo misi 3 Imana ibiguhezagirira rero byinshi babivuze nongera nshimire na n'umujama w'abajene nyene icubahiro umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi hamwe n'umutambukanyi wiwe kuba barumvise akakamo nukuri novuga yuko bafashije umwana wabo twe ngaha turi abana babo Imana ibahezagire cyane ibongera imigisha kuko ntabwo bavuze ati urya nitumuzi ariko baravuze n'umwana wanje ari mu bitaro gende mugira uku bica birakunda uno musi Benturo arasohotse ibitaro kubera umujama w'abajene ni mwiza aradukunda urumva ko yadufashije n'ibintu byinshi Imana imuhezagire kandi bandanye imugwiriza mu byo ari karakora Imana imushoboze yongera imuhe n'ubumenyi bwo kuyobora cyane kurushiriza ngaha censhi nongera nshimire n'abantu umwe wese yagize icyo akora mu buryo bw'isengesho nkuko babivuze canke mu buryo bw'amahera narari navuze ati ufise igihumbi canje n'igihumbi cawe tubiteranije ni 2 niho buri camara ababikoze mwese Imana bahezagiri basubirize mu nkoko isubizaho mwakuye nongera ngayire cyane n'abantu donc gutanga umengo birabagora abantu benshi icyo nabonye ngaha mu Burundi ni dushaka gukundana je sinzi impamvu kandi birambabaza cyane iyo mu gihe twe tutari abanyamahanga ugasanga dukoraniye ahantu turi abantu batanu ntihagire n'ibintu bizima tuyaga canke ngo tuvanemwo
ntihagire n'ikintu kizima dushobora gukora umuntu ashobora kuvuga ngo je sinofasha umuntu ntazi ryo nibara uko nukuyambika ibara uri umurundi ni gute ushobora kuvuga ngo niwofasha umuntu utazi ejo nawe abana bawe tuzobafasha burya ntawe umenye iyo bwijageze ntawe umenye iyo bwijageze urashobora kuryama uri umubose ejo ukavyuka uri umukene ejo mwarabibonye turahojeje cyane abantu babuze buri ivyabo muri ndayizamba na roparije suko barabagororotsi canke hari ico batanze urabona bari bavuga ati uno musi turaza kudandaza mugabe ejo satani yarabineyemwo barahomvye rero umuntu wese ashobora kwiyumvira ko atofasha nawe umuntu atazi Imana irashobora kunya mu byo muri ivyo afise bikamufana ubusa bikamubera imfa gusa canke nawe akabona urashobora no gusuzugura umuntu ubona urya nawe tuzohurira ariko azogera igihe Imana ikuzungurutse uhure n'ikibazo wa muntu nyene wabona ko umengo ntaho cyo mwurira kugasanga ni waje kugufasha rero namwe bw'abamenyesha makuru mwaje kudufasha ndabashimiye cyane ego no musi no gutamba akazi ki vraiment ndibaza murambona ko naje mukamvutano ngaha no musi n'umunsi ukomeye cyane kuri jewe kubona umuntu ahema kandi nzoshimira Imana jewe ubwanje nzotanga ishikanwa ntangira Imana ndayibwire kuko Benturo yarageze ahantu habi cyane yarababaje yarateye ikigongwe cyane mugabo no musi mwabonye ingena atambuka buke mu minsi nahazo hazobakomeye cyane kubwo ashobora no gutera urusha umuntu murakoze cyane Imana ibahezagire no musi no gutamba gasirimba kabisa baze gushiramwo dushimira Imana tusirimbe turirimbira Imana nuko murakoze cyane.